My people bakunzi bimuhira media ndabaramukije mwese aho muri hose yaba muri i Burundi i Rwanda eka no mu mahanga mwese ndabahaye ni 5 so ndabaramukije rero ndibaza yuko mumeze fresh murabona neza yuko ndi impande y'inzu iyi nzu n'ahandi hantu naje gukoramwo atari kuza kubazanira inkuru shasha na telefone Madame Jo nkuko mubimenyereye no musoma babona turi kumwe but na telefone Madame Jo ndamaze tuti Madame Jo muri hehe ambira ngo nagiye kuraba mama yitwa Claudine no mama mwigeze kubona mu kiganiro tugeze kugira na cerekeye Miss Burundi twako turadebata kuri Miss Burundi but muramuzi kiganiro mwarakibonye nimba utarakibona genda ukirabe unagena na subscribers ntibagiye kubwira subscribe share na like mumenye neza yuko ni kugira ama video yacu ashobore kuba recommandé ku bantu benshi cyane gose rero je muranzi ni kuza kubazanira ubusutwa gusa rero umumama yitwa Claudine yagiye mu Burundi no mama yaramaze igihe kinini gose ari ngahanye muri Canada rero ça veut dire yarafise igishika tinshi cyane gose cyo kuja mu Burundi rero naje navuze uti ntishobora kunshika kuko natangaye numvise ati Madame Claudine yaraca ati ego navuga ati okay reka natsumuduga canura na kamera hamaca ndabukuntu ninjira hano rero ngenda bakubita umuvumburo Madame Joseline ari hari indani na Madame Claudine rero reka twinjire tugende turabe uko twashobora kubazanira urusaku leo hapa ni kumara umuryango wapi turahinga gato mugumane natwe ngabari aho bari Madame Claudine na Madame Jo les amis reka tugende tubakwege tubavumbure tubazane mama yake ni aye bakunzi bimuhira media muramubona Madame Jo hajya nkuko nayo babwiye ari kumwe na mama wacu Madame Claudine ni aye mama uko bien mimi mnajua kama ni mtu anatafuta story natafuta usutwa mimi nimezaliwa Buyenzi mama mimi nimezaliwa Buyenzi mimi sio mtu wa hapa oya Madame Joseline inkuru sinari kwireka imuhira media ntifumburo ngaho oya ni kubizana nimba atamuvimbura ihari ndabizi neza yuko abantu badukurikirana barakeneye imivumburo rero nabazaniye ni Madame Jo tubere mu kajambo kacu hapana sasa si watu wa Canada wanabaki wako safi si mnamuona Madame Jo si mnamuona Madame Claudine hapa anavaa fresh watu wa Canada wanabaki wako soin bagomba injama wao twari kumara ba diaspora nta kibazo na Landry promoter arakubiswe bakoresha umwanya barakubitwa nakundi nari gukubitwa ariko inkuru negeza kuyizana kuko vraiment je sinari kumureka Madame Claudine mama yake mi vraiment mi aje inkuru ndayikeneye basi nyemera basi nshobore kwicarana namwe basi fisi tubazo dukenya gusa ndababaza iminota ingahe ko turi mu ijana atabati 10 minutes tu namaliza ma question nta kibazo na kimwe unyarutse tuba anihera imikeke yandi ritu hapa bisha bara media uyu ni Madame nje kurondera imikeke kwa Claudine Buyi Madame Jo yaraje gutora imikeke naco naje ndayitora ko nta kibazo reka ni stare no Claudine ngiyo wamuvumbuza aradushikira rero bakunzi bimuhira media arajenga habaranyemereye guhagarara kuhica iminota 10 rero ama question nza kubaza taza gukana iminota 10 rero ndatanga kwanza kubaramutsa Madame Joseline na Madame Claudine mwameze neza basha ndaho meze neza cyane ndaramukije imuhira media abakunzi ba imuhira media mwese yego Madame Claudine muko bien tuko bien acha mire mitaoza swali mu Kiswahili tu na hiyo aturifika Kamenge
Ilifika bien sana. Bakunzi b'imuhira media ni wa mama nyene muzi wa ndi twigeze ko turi kumwe tuko turaganira kuvyerekeye Miss Burundi mbe Madame Claudine ko nabonye amafoto ariko arasekera Miss Burundi mwarahuye Neza cyane. Yashe nawe ubonye ari kumwe na Miss Burundi mwahuriye Twahuriye ahantu akorera hari restaurant na bar kandi sinari nzi ko ari yakorera naragiyeyo nyene shitsi bacabara mbira ngo ko Miss akorera nganda ndavuga ni mukoro uko mushoboye kose mumunyereke nisimva nkana mubonye ni restaurant bar yitwa gute hitwa kuri Flash hari kuri Avenue du Large oh good nyashashe bakora ama pizza aryoshe abana bararyohewe amahambaga ibintu byiza byo wow tuzoja kuri Flash Miss Burundi tuzoza kuri Flash kujya ama pizza nonega Madame Claudine mwaragiye mu Burundi mwarimo utakeneye kumenya mwamaze igihe kingana gute mutaragenda mu Burundi 10 ans 10 ans bakunze b'imuhira media sinzi ko mwabitahuye neza nabisubiremo mwarimo maze igihe kingana gute mutarasubira imyaka 10 10 ans ça veut dire tuvuye 2022 tusubiye inyuma 2012 my goodness iyumvire kuja mu mahanga acumara imyaka 10 utarasubira iwawe bavyita kurobera my goodness none barakumenya abari basanzwe banzi baramenye oya Jesse no kumenya 10 ans womenya ugiye 2012 ukagaruka 2020 sishobora kukumenya none Madame Claudine ikintu cyambere wabonye ushitsi Burundi kigukora ku mutima niki ikintu cyambere ahubwo cyanshitsikiye nkigera mu Burundi indege ikoze ku gataka ko mu Burundi naciye numva ikintu kibize ku mutima mose zarakuba oh god cyanda kominuni dashitsi wacu iwacu abantu bose barakuravye ati ama emotion oh god donc ugishikanye n'indege igikora ku butaka ndavuga dashitsi wacu mana kandi ari ukuntu na atmosphere cihinduka ukacumvura handi hantu hashaje oh my god amose zacarakoroka kubera umunezero première fois après 10 ans emotion ya mbere no kurira bakunze b'imuhira media mu bitahura ikintu kimwe abantu bose bari hano muri kino gihugu menye ko bakumbura iwabo iki gihugu n'ukuri kwimana ndakubwije ukuri tukumbura iwacu kuruta uko twoshema kuguma ngaha nanega Madame Claudine après que amaze gushika mu gihugu amoso zarakorora abantu baguhojeje ukibabona après 10 ans uyumvise gute après 10 ans njye nazaye ko yaciye akoroka aba menshi aguma umva bakorora bose bumva abantu nyene tubona nyene cubibona byabaye après 10 ans umva umwe mwararira undi akarira ntihagire uhoza amarira wundi nk'ubu hariyo nk'umwana yavutse apana mu muryango bakumva muri ça veut dire ni wa undi uvuga ati ngo yo udafite umutante batamuzi fisa abaneve n'abanyese turabe 7 ntarindi bavutse umwe muri bo ageze 6e biyumvira uwo ni wa mbere canke ni wa nyuma niwe mukuru uwo ntari bwabonye nahora numva nabo baranyumva none ga Madame Claudine umaze guhura n'umuryango kuri aeroport ko ndabizi vraiment nari ndafise umu oncle we yaramaze 20 ans imyaka 20 batarasubira mu gihugu abantu bararize ndafise question ikinjya ya mbere ifungurwa za mbere wari wifuza kurya ushitsi Burundi oya nkishika ntanjya nari nateguje ngo bantegurire mugabo bari babyibwiye ifungurwa donc ntanjya spécial Burundi wari wamaze ntaco nababwiye vraiment ko nari nzi yuko ndahasanze umuryango bazontegurira ico kigafungura n'abana nasanze twatundi bita nyamunyamu twatudaga kandi tudaga natwo ndatubona natwo nasanze bakaranze n'udutunguru na karoti
lakini iyo musanzu ni welcome Burundi. Welcome Burundi. Burundi na keke ya welcome home. Wow. Icyo cyose babikoze ntabizi. My goodness. Nyamu. Donc barakwakiriye nyene nk'umuntu yaramaze igihe kinini gose. Oh god. Nanega madame Claudine. Je narabonye amafoto asorkira kuko je ndakunda kuraba stati zawe gose ko muri ya periode iri mu Burundi narakunda kuraba sinzi nka madame Joy yuko yara bikurikirana nagoma ndaba amastati nkabona arahantu ama environnement ibiki ibintu biryoshe cyane kuko je na madame Joseline twarakunda kuraba stati tukibwiye ati none uno muntu wacu azogaruka ryari kugira dutere inkuru kuko je personnellement mu Burundi ndahakumbuye iyo twatwedukene umaye iminota mike mu bisaza umaye iminota mike sitwe tukubonye twarakubonye Madame Claudine sitwe tukubonye uraje kugira ukugire ubusutwa bw'i Burundi twarakubonye warashitse muri bahita gute ikakabare World Beach Zion Beach. Umengo na World Beach warahagiye. Ya, waragiye kuko narabonye amafoto. Waragiyeyo na Safi Beach. Wabonye gute? No, mu Burundi ajya ama beach yose mu Kajaga. 10 ans après, je marahindutse. Je umengo izo zose ntazo nasinze. Ntanyizari zihari. Niyo mpamvu ndiko ndakubaza ukuntu wahabonye. Byinshi ntasize mu Burundi basaza ari byinshi. Uhabonye gute none? Zion Beach. Hajya kuri Zion hobo ni hanini ni heza naho bizimvye ariko uravuga ati nanicaye ahantu yego uyajyana urasama kayaga habafise amapayote atandukanye ushobora kugenda ukicara aryoherwa hari udutandu ryamako uri kukiyaga ukaruhuka vacances waragize vacances au fait ariko wabaye umukekurana ni kubera wari munini bagira igikeke kingana gutya anye kimwe umukeke wokije ufite bimwe biti kuhe apani kuhe umukeke tuzi umukeke nyene mukeke bana ndauja ubanje yano umekula hapa kuna sikia kama tumbo ina yani inaja hapa ni Burundi vacances hakuna navyo kwikunja yani ambaye tadisharisha millionnaire vacances ya Burundi urumva umengo ushaka gutahana ariko oya bikora mukozi oh my goodness oya vraiment byari biryoshe jewe amajana yaraba amasati nkavuga uti atukararyohewe atukararyohewe kuko ndabye ama beach wagiye uravizita numva mbigiza gahinda warajugumira avuga ati none nk'ubu wabengana umunsi umwe umaze donc urumva narushaka kugaruka mu mwanya kwigumirayo tumwitegerere mu mwaka uzi je gusubira no ubu nihaye imigambi every 2 years nzona nta après 2 uzozora oh that great ndibaza dotwaronka urusaku rwinshi turi hano imuhira media naho two turaja urusaku naha nyene twavumbuye abantu yego madame Claudine ego warabonye Burundi kabisa après 10 ans ibintu byarahindutse aeroport yarahindutse amabarabara yarahindutse amafe wagiye amafada hari amafe arahari mugabo ndi batapakora abarundi barayono no arakora ariko ntiba no urumva umurasonze kiragoye Uja rakubita vere byose wowe usiga urimenya mu kujabuka icyo kintu mu diaspora yumigwa abonye mu mwana wa umuhungu wajya nawe mutwe twaragiye kuri Gardino neza neza arahamuka arambye ati mama ntuzosubiza ahantu kubera ukuntu imiduga icana cyane ko kakwinjiramo unyo wibajaje akinjira windagise mwana avuga ati nzo ukavuga ati none man turiko tujya turashika iyo tugiye baratugonga tu ordre zero yarinjiye muri bisi baramushize muri bisi ayurire yumve muri bisi ahubwo namushize muri bajaji bajaji yumva atagomba kuvayo namushize muri bajaji mugabo yaguma avuga ngo hava kago none abonye akantu gafite amapine 3 kandi kagenda kariko karagira gute oh god oh la la oya vraiment babiryoshe no madame Jo en fait babiryoshe je ndatahura madame Claudine 10 ans après en fait yasanze en fait madame Claudine yagiye n'amabajaji atarazi oya yari 2012 yaramaze gutangura kuza mbwa ntizari bwabe nyinshi
ya bajaji zari ya ahubwo ikintu nagiye ajya amasoko yose isoko y'Ibujumbura ntiyari bwashe isoko yo kwa Sioni ijya centrale isoko yo kwa Sioni ntiyari bwabeho wabonye amasoko mashasha isoko rya Bujumbura ryararazemo ibiti birahagaze uyahindutse cyane yego ubu ni parike aho ni parike winjiye indani urasanga nk'ibikoko uranimize ijya turavuga irepete une fois oya ejo ndibaza yuko bazohubaka bazohubaka kuko ni kibanza kinini yego nanaga madame Claudine ko nzi neza yuko muri iyi periode donc aya mezi abiri yaraheze kandi gushika no mu Burundi hari amaprobleme y'ibitoro isukari oya amatara bo sinovuga problème y'isukari ko nta kibazo nagize cy'isukari ego twarayironka bro ego isukari mama afashe maison de passage ego ko maison de passage isukari twarayironka problème twagize ni igitoro none bigenza gute none byagenda gute ko jewe nzi yuko vacances yarakeneye kubona Burundi yabuze igitoro yewe nabwiye umugabo gutya sinzokwirirwa muri nta gahunda yanjye n'imwe izohagarara narafata taxi bacufata taxi ego ayo bansaba yose narabi ariko numve ko nagiye uri kuraraba Burundi bwawe ubwiza bwo Burundi numve ko nasohotse kandi gahunda zanjye nazikoze ntagire igihagarara kuko navuga umunsi umwe uvuyemo sinzowusubiramo sinzowusubiza inyuma rero ntegerezwa gukora kuri programme urazi ubu bisi kuva muri ville ugenda juste winjiye gucanya kuri Metarus n'igihumbi iyumvire taxi bisi baratonda umurongo muremure barindiriye bisi bagira bataha ça veut dire igitoro carabaye ndaje narengeneye kumenya ukuntu madame Claudine yideplace akagenda Zion akagenda World Beach ajya ama beach yose hariyanye kuri mu Kajaga yose akayazunguruka atabitoro yani ilikuwa ni determination moya ya kabambi kugisinga ni ya isinga ndayize isinga ni filime bitaye kenshi twe twakunda kuzisanga mu bazirobera mu nahango Rusizi madame Kajaga bawazi ko yajya muri Rusizi babagiye hari n'andi bantwaye ntari nzi hitwa ni Master Point wow Burundi ni mwirambire le diaspora muziko muri hano mugende mu Burundi ubu mu Burundi mana yanje ntaho ibintu bizimvye ukuru hararyoshe s'il vous plaît ibintu byarahindutse ubu unye mana yanje hari terambere niko no hari terambere hari terambere abana baraginja zose bakavuga ati inzinga ziraryoshe inzinga zose ziraryoshe hanarenge turigera tuguta kujya zimeze none uriya gakoko kaho kararyoshe none ko twe twabonye ba diaspora bose bahuriye i Burundi ega twe twasigaye ngaha naka yaratashe aba diaspora bose bari bagiye i Burundi ikindi kintu cyantwengeje naguciriye papa w'abana yarazanye inkoko nari njyamye hari mu masambiri z'ijoro njyamye mbona abana baraje biruka mu cyumba ngo mama ngo papa ngo bring ngo live chicken ndavuga live chicken none nijyambere mubona inkoko nzima ngo no ngo ntayo tuzojya ko twebwe ngo animal abuse ngo muzo bamwayisha urazi ko Fred yabonye bari kubabaga inkoko yararize ararira none ngo ari très méchant ngo yishe inkoko yego jede nabo none zijya muri Canada ziba zivuye en fait n'abakuriye ngaha batirigera bona evenement nk'iyo donc ntibabona sabiti wabonye inkoko inzi uri kurayibaga n'igisu naho bavuye mu Burundi ari batoyi mugabo Jetaranaga animal abuse barababaye iyo nkoko rega ntayo bari oya barayiriye navuze ni mureke twitwaye ibaga ntimuze muyigiye ko muga twarayibaye bafrede banase kuyigi barana neza ngo tubazi inkoko ngo turabamesha ngo turayishe umva tujya kuntu ikintu cyamuvuyemo gitebo kujya kurafata imbuga itore ko baracaka zose vyamuvuyemo biteze
ababaye cyane noneho ça veut dire yarabaye traumatisé yabaye traumatisé ntibavyumva bumva none ko izino bazibona inkoko bazibona deja zikanye ziriyambale deja batazizi mama aragikata akagiteka ntamenye ico cavuye ziza zibazi umva ntacyo bamenye even ma vraiment yatwengeje ni nko mu petite cousine wanje en fait yarabonye kujya kuntu inani ba inka ku bayita amacaniro bega ajya babaga ku macuniro yewe yararize aragira ubwara avuga uti aba bantu twavano bava dukura en fait urumva traumatisme but this is Burundi ni mico nuko hameze nuko haryoshe ça veut dire urayiba usave ibiri frais ukayitekera apana imusanga iba yakonje en fait le fait kubikanye iratakaza gu biba byarataye narakunda gose agahohokeje kabaga gaca bagashira ku kwa Gerard warariya koko Gerard turamwibutse Gerard ko mbere nibabona imwira media kanyoni riko kwa Gerard no kumucoko mubwiza kwa amaja mubwiza wagenda kwa Gerard yo mubwiza cyane mu kigobe ya kandi kwa Gerard baragira inkoko ziryoshe vraiment bagira inkoko nini imwe warahejeje avredi oya najya mvuze najya enka kandi ahantu twari twashikiye naho ni hafi yo kuri Mambo Bado sinzi ko hazi iyo Mambo Bado sidahage Mambo Bado nakabare k'umuntu yitwa Bukuru Toma yigeze kuba umuntu uzenye umushinga amateka karabana juste n'ambassadeur y'Amerika ubu kitwa ngo okay na kari pembeni ngaha gatonya yaga gafise etage ku twashikiye juste hagene mwari around rero yamba specialty yabo iyo Mambo Bado specialty yabo ne ya bari bafise umukeke bari bafise sangala bari bafise inkoko none mwavyifashemo gute ko inka ngo bari bazibujije kuzijya n'impene bari bazibujije mugabo nko kuri mess des offices muri ville inka zaraboneka ego akabroshet karaboneka donc urumva mwaca mwimuka kwa Gerard baciye bugara none oya hose hari inkoko amafi amasangala tunuhoto Claudine vraiment mama Claudine ameenjoy nanega madame Claudine ko satu tufanyaye ntugire gute utabikunda uriwe je barabimbwira hariya nkabugana numva barira ubwo ruzina ruri ura n'abantu basoma diaspora tumenyana ushobora kuba nyene ndabona ubundi muntu ajya mu journaliste bien fait karibu ari mu diaspora yaje ngaha muri Canada mu diaspora yo Burundi yaje ngaha tuko tumubaza ibibazo tonto bien fait ingo gatonya duhimikeke madame Claudine avuye mu Burundi wicara inkana ya kibo kamera kubona neza guma muhana amadresse umuntu tuzogama twabazaniye tuguma duhama kwanza barundi ngene bari bagukaniye you know youtuber bien fait nawe nguyu urazigama yego cyane keke ariko arotsa tuvaga je numvise akamoto akarobe madame Claudine impamvu kitugushuhiye ni imwe murakumbuye muhira turakeneye kumva ibibazo byose hamerewe barakumbuye muhira abantu babayeho gute atabitoro abantu babayeho gute nabasambwire imikeke yifashe gute je ndakumbuye agakeke naho ndibona yaje n'umuraho mikeke nabayibaza kuvuga ko aca wujyana turahari twari ko turapfa twinshi turyoshe twatuze duto turyoshe ya kandi atanyama n'imikeke ikushano atanyama n'imikeke n'inkoko bari bavuze ngo inyama zarabuze uhasikiye akabenzi none akabenzi karagize kibazo nabone ingurube zarahabonse yumana makuba waragiye uhaye Mukamenge nyumbani erega si Mukamenge honyine akabenzi hari hose bari baragize kera akabenzi kari Mukamenge rero ukace kimuka Mukamenge kari ahana bita ku mashushi hari akabenzi karyoshe cyane barotse akabenzi ukamenga n'umuntu yokeje ona
bakotsa urana nk'uko mekoza agakwavu sinzi ko hari umunani baragira agakwavu bemvanta inyama rero Inyama agakwavu bure mwari musigaye mukubita rero hariya n'abandi rero barya akantu bita wandolo wa ibintu bishanja biarvajo Canada imuhira media wandolo wagenda ngo turiko tujya wandolo urazi wandolo ni Oya hinge gato ndashaka. wandolo Langaje nishobora gutahura abantu babaye makatyata. tabuzi tikunye Buyezi bwiza akamenya. urakazi wandolo wandolo ni bigirere wandoro akona katerume gashasha kaje navuye no matike yakinga urumva utakuriye muri ayo makatyata. kora narabaye mu bwiza narabaye mu bwiza wandolo muga kantu ka wandoro vraiment nakageste gashasha kuzi Claudine urabona ko twe tugukumbe none wandolo yari wandolo urakazi Karafise n'irindi zina. Karafise n'irindi zina. nta kaprimus wasanye Primus brasserie primusi P.U. na mustere boke twarazizanye mugabo zose pi barahejeje abaje mbere ega mazinpire Ngamusanze tujire kuri hisi abahaciye nta kigongo baciye hamunwa yo kwiremba niyo mpamvu nagenda nyagirwa yaratwaye kazi. abantu bahaciye ubwa mbere basigaye nawe urabarabu iyo fanta citro orange Ndafise inshuti. Citro Ndafise zarambona mu belle-sœur. citro arageza no Afise fanta fantastic n'imize. Yayimanitse kuri frigo guca. Fantastic mu Burundi. Yego. Fantastic turabo ni wowe muko. narakunywereye yahindutse mize Ni muko mize ba madame Claudine kuzanira Amstel aho kuyinywa. Ndagashima. Kubera ugumwiraba. ugumwiraba uvuga uti this is from home. You know? Atarashira byaranshikiye umunsi umwe umugenzi wanje arava mu Burundi sizi Claude uramuzi ega niwe twazaniye nizo nuze nce ndabibona kubera naragiye muhiriwe ndasanga ari akaboke kamanitse hejuru ambwira ati ukaraba hajye hejuru n'igisho ndarikura ye kari kamanitse naje nigeze twambika ikirahuri cha Primus hageze ko nywa amazi nkaca sukamwe amazi ndani kugira nicara ahantu nagapostinga urumva kira muntu ngo ugurisha gute ngo tuze gukurisha gute tuze nakuye kare mw'amazi nashyizemo amazi kubera ingene Burundi kubona nk'akayimaje kacu gusa imuhira oya n'ubundi media Burundi ni bwiza pe indoro rero ntibatubwira ko kandolo nambara kandolo wandoro nagakira ko kane nagakitwe na bienfait tutabizi era kunyaruka Burundi nta kurahira cyari Burundi none ako ka wandolo yari urumva wandoro warayizi wandoro nagakira inyama ariko n'umusozi w'akayaburera niko numvise umusozi w'akayaburera none canke niyo bita wandoro urabimenya nabimenya oya inyama y'akayabu inyama y'akayabu imeze nk'ijya y'inkoko ngo hari umunsi wa kija kabanga uramenya ko nakari zobanza gupima imwe ndakwereke ubuyenzi hari ahantu wotsa inyama urumva aho hantu iyo inyama zaheze baga inyabu canke imbwa nta diferanse wumva ari ukuntu bazita en fait ni wumva terme zibiri wandolo canke ndros inyabu nyene inyama y'inyabu bana barundi nabene udusanga en fait ari umugenzi wanje yambwiye ngo urazi bro ngo kuva inyama zihagaze ngo na nyabu nkicumva ku mabati zanyabu zizo ku ngo zose bazimaze cyane nibaza rero ngatwebwe hano nkora njya kukiyaga nkasanga imbata ziriyerereza cyane ubu kireka inkoko yawe isohoke inyama nizahera bazukira batakinyama mu nyuma turajya kwa brosete kimwe mu Burundi biraryoshe nko mu buyenzi imisi irayidigetse inkoko zawe zogarana ugiyenzi gasohoka ikinja mu rupangu afate n'inkuku yova ngaye gacisimbera hayo ibihereje guhindura nationality kizokwibutsa ko wayibuze uzobona haje umuyaga iryubi rimwe
rigurutse rekagwi wawe twati nta kundi ati ibaba gusa rimwe no kwibuka ndiko ndaca ku mazi ni byarenganye no kuri je ndakumbwe oya iwacu ni bo je te jure utwo tuntu rero nitwo dukumbura bo muri muhira meze twe twarira ibaze maze umwaka umwe ngaha umwaka umwe aca nkumbura muhira nk'uko ngomba abafete ugira mugabo kuze niwashika muri imyaka 3 5 niwashika muri 3 nawe urayirembeje ndayirembeje kandi bitangura uko gaho uzostaha nkanje mu nawe yarane presence zo twataje uyu uratswe ari umuntu nzi turavuga ibintu nk'ibyo zarumva mbuye ngo jewe ngo maze imyaka 25 hano wowe ngo mu Burundi ndahero gatabarabara rihari yo arambwa ati naho nogenda isahani umunota sinamenye yonje ega tena nazimiye oya 25 ans 25 when five years it's a lot ni myinshi kabisa cyane no yarahari centre ville zari zihari gusa ni N'uwo babandi bamaze usanga 30 kujya muri 40 vile usanga byaragorana canke nibo bandi bibera ruguru bamanuka ibujumbura bagwaye of course canke yamanutse Bujumbura agiye gufata indege ateragira ko ere twihuta tayari niyo mpamvu rero yavuze ati imyaka 25 irarangiye no bwata honje nahonze ya 25 ni myinshi Oya, ugiye nk'ubu deja mama Claudine yeyo rimwe acafata decision yo kuzoza arajayo après tous les 2 ans unye imyaka 2 nzora nta byararyoshe araryoshe urazi ufise umukozi yego sha wararuhutse bien wow diaspora none kubera iki ari ikibazo rero tugira tubaze Claudine we ibibazo birabaye seri kubera iki abayitubere kenshi bavuga ngo ba diaspora ngo barakenye mwara nka kubagurira ifana tubona kumugurira ifana kubera Ano kwego canke nabo nyene baratinya ngira ngo kubaza gusaba canke kubaza none umuntu umwicaranye wowe unifana naye ifana igura amahera ngaho igihugu none abayitubere ko baguma bagiriza aba diaspora ngo barakenye ngo naba fake abayitubere ufite bi Burundi bafise ibibazo byabo nyene bigora gutahura abantu ça veut dire nk'ubu nye tuvuge akaronka nka mama Claudine aragiye mu Burundi sivyo hama tuvuge yaraziranye no mu youtubere kanaka sivyo aciye agenda atabonanye no mu youtubere canke mu youtubere ntigeze amenya yuko yashitse sivyo ariko ntivyari bikenewe yuko amenya kuko urumva na relationship nyene yatari hari rero sasa madame Claude nari nzagaruka muri Canada atigeze amubona ni ntawe amama zanu hose engo yarankwevye yashatse kuva ku madorari yiwe nigeze kuba mbona cyane cyane ibyo ntibikunda abantu bo mu Rwanda ukaza wumva abantu bo hanze ngo babaye ku madeni mugaro cyane yumvira uvuze ideni kubera iki dufate mu bihugu by'iwacu kutogenda bari guhe kubera ikintu kwata go trusting kandi ngandi bazoguha ideni erega no baha ideni abari umugabo kandi babona yuko ari capable kandi ngandi nimba bafata tubaye ku madeni si kwanga tubaye ku madeni ego hari ikintu cyo kuvuga ati ndasavye ingurane nka ujya no muri Afrika barasaba ingurane kandi umenye yuko ngaho bafise ntuze technique gusumba muri Afrika ntidushobora kuvuga ngo tubaye ku ideni bitubaye ngo tubaye kubera ku ideni kubera n'iryo deni bazoriguha bataravye amahera winjiza ukangana ni waba udakora nta ntuze tumba tubaye ku ideni gute niterambere tuzemple ahubwo baraduhereza naye tukabahereza koze uzorabe nimba batubaye ku ideni kandi ubari hano ma intérêt nuko ubaha ama intérêt ama taxe kira pay wawe yose hari ama taxe avako umva tubaye ku ideni gute muri Afrika nibikijumba ari amajana 2 muraganira ati nimba ari amajana 2 ndakujana 50 aha nta negotiation nta negotiation nimba wasanze ari 500 nuko nyene no taxe hejuru ratanga nimba ari 5 ni 5 n'ijana n'ayandi hejuru kandi nuzavuga ngo kura kwitazi so nibyo cyane yibaza ko muravuze ngo abantu bo hanze baye ku madeni ngo barakenye ngo baragowe wewe urahajura hatembereye nta na credit wigeze uhatungira nta n'ikinga wigeze uhatungira uragize visite gusa indwimo cyangwa amezi 2 uci ugenda ngo hari abaye ku madeni muga ndibaza impamvu bavuga uko ngira no kubera abona nimbaje gutembera nta mwanya uzoronka wo guspendinga nawe cyane ngo muko murayerera mujya mu vibe umwereke muje kuryoherwa gutya ko muri Afrika ati okay Friday, Saturday, Sunday, ni time to enjoy. Ingo ngari bibaho. Ego biravana bivanye na schedule ya office. So rero niyo mpamvu ngende ca nibaza bacava ngo ino tubaye ku madeni. Cyaza uri kurakora wishura rya madeni. So
yabo bakibaje ko nta naho mashaka ukora urayishura urumva uriko urayishura kubera warayakoresheje Uriko urayakora. capable kuyariha nubayampaye kandi icyo batamenya cyose Kandi ushaka nuko kuyasaba, bibaza yuko nimba ego nimba ideni igihumbi bitanu sinca ngenda ngo barafise ukuntu bavuga ati okay uno munsi n'imbindwi zibiri ari amajana abiri nayo nimba bakoreye dufate 1500 ya ukwimwe ya majana byari nazo bari he ntuzoba wayabitse none uzoba yakwideni gute oya gusa nibatahura ikintu kimwe yuko abo bita aba diaspora ngo naba fake bafite ama projet yabo urumva rero sabe pas dire yuko umuntu yoca agenda ngaha akibagira projet yiwe ngo kugira gusaba kuryohera ifo gutahura ikintu kimwe kandi no kumenya ukuntu musaba aba diaspora ni kubashujuta hapa na mimi madame Claudine amekuja hapa ndio itakuja hapa nitatoka hapa nimeshika ndangana ni diaspora from Burundi ikindi kintu mu Burundi cyanyuzuye amahera yaho sinari ndayazi wari warayibagiye ya nk'inoti ya dini yasohotse ntahari inoti ya dini ntari nari ya dimiri yasohotse itahari ya jaune ariko iyo noti isa neza ni jaune ya noti jewe nariko saba umugabo amahera nje kugura amavoka hanze hari umundamu yashora amavoka imisosi mu gitondo zavoka mu kigo rero ugasanga ni voka rimeze neza yo mu gatondo ndiko ndamusaba amahera yari kwampa inoti ya 5000 kubera izo voka bagurisha zitatu kuri 2000 akampa inoti ya 5000 je nkamubwira nko pana kumpa inoti nini ushaka nto ya yero naca ndamusaba izo 10000 nkazi zitatu mega 10000 zitatu umva narinzi ko ari igihumbi kubera wabona ari dutoya nawe nyene ntiyaraya yari yaravyibagiye ndatora zitatu izumva zitatu abatipe bari bicaye hampande yanje bo mukaminge bari baje kuturaba ngo madame ngo unapeleka 30000 ngo pesa ngo batakupita hemu 30000 umuntu wavameke natiba na ni kwa mbali kuna magusha hicho sana ni 30000 wewe kuna 5000 jenda mutwaye 30000 nibaza ngo nigibunga kugira ngo ndazimenyere izo noti narinda gusoma nkaraba ukarinda kugira gutya ça veut dire warinda kuraba ajya ma 000 en fait ibintu bikumena amaso najya ma 000 muri Uganda ho bageze muri 500 nagiye ta noti nimwe nibuka ingenisa umva byana gutsana sofuka kandi kijana akajya kijana kamyeho mugabo bwarabaye butonye ukuntu ni gatonya kera byari menga amanoti yari manini kandi biharu hari ukuntu babigira nk'agakadre ijana ariko kajya kanasa n'imiri kararyoshe gasa neza menga na kadolari nonega madame Claudine ayabonye Burundi ni kiye kintu basi wabonye cyagukoze ko nk'umubabaro dimo okay ubona yuko gikenewe mu gihugu ikintu wabonye dimo kuko bien sûr urashaka this is Africa jewe apana kwanza ikintu cyane yagahinda bijya bintu by'ibituri ibituri barundi terambere bo ntibanciyemo sinobesha kuko ahantu hose nagenda gusaba service wasanga mfise umuntu ufasha ntibanciyemo mugabo n'ibintu biteye agahinda nk'akarorero nk'ibitoro barashobora gutondera essence mugabo wowe kubera uzinanye n'uri karagitanga akagukura hari inyuma kubera iki si pesa mula so gisigura yuko urumva hariho kahagwe karenganya abandi aracariho kurenganya ibintu byo kurenganya so kimenye ibyo nga ahanye ukunda guca anyemeza afata agitora ciye hasi sumuntu akiguye n'ahandi hantu hose ugiye mu mapiro yose ganga bona ushitse uratoga ibintu byose umuntu ari indani kirazira kuca kuyundi hano wamusanze gusa ivyo bintu mu kuyuga ariko arabigwanya biteye ubwoba bariko baragerageza kubirwanya kandi Imana yofasha bigacamo bigakunda uko hamwe mu gihugu ikintu nk'ico cyo narabonye news ryari aho umukuru w'igihugu ihagarukiye nyamba bara amagistra barya ibiturire bose yarabakuye mu kazi wa muntu wa mugabo yatwara otrako ya bose yarabakuye mu kazi kubera iki ibibazo yabajije vyerekeye n'amahera batoje ntaco bafise bavyishurako kubera iki sinzi ko bari bayariye cyangwa ibiturire baje rero we ari karagerageza kandi abandanye uko ari karabikora abone ko ujyanye ni agerageze aho nyine baza gucafuza igihugu cyacu
kuko bajya nyene muri bo hagize uronka chance akaza hano ni wabo wa mbere kuvuga ngo kiriya gihugu kimeze ukuntu kubera ababonye changement kubera avuye hariya nimba yarabikora agashika hano akabona bya binahora nkora hariya ntabwo bigikoreka ashitangwa Burundi bumeze ukuntu barya ibi nibi ndabizi avuga arabizi kumbe nawe niwe yabikora ntuze gusa niwe yavuma bariko baragerageza kurwanya ibintu by'ibiturire kandi bibaza ko bizogenda neza birababaje kubona tuja kugura nk'isukari twese ufise amarundi nandi ufise andi marundi kubera jewe banzi canke wowe bakuzi bakagucisha imbere yanje urya kaburu urya karonka ahanye muri bino bihugu kimwe cyose umva ni ku murongo ahantu urengana umuntu nuvuga ngo urayo we turamurengana ikintu ca hano no kubera ino kira muntu wese agendera ku itegeko hari dufate muri Afrika si itegeko riganze umuntu aganze itegeko muri hari iwacu ego umuntu aganze itegeko benshi bamwe baraganze itegeko ariko ngaha umuntu aganzwa n'itegeko so itegeko ni itegeko uri simvye ubu biza ati ndasimba itegeko nimwe barabara birahari utwara imodoka ubuza ati ninari nk'ibirometero uri sikamfata barazanye icuma cyo gutanga amatike baratanga amatike sinzi ko yadukiye ifoto anyereza abapolisi bari kwibarabara kona kujya bagira ntuze traffic kujya barabu urengeje kilometero kuri speeding hari umwe yampaye ifoto ndavuga nti ya nivyo ijya foto yarasikiye no muri yakeza neto hose ingoma ariko bijya ni byiza kuko n'umugabo wanje baramufashe 2 fois umugabo rero probleme urababaza ati none nari kugendera muri bingaye kubera bikiri bishasha yabonye bara reglementa amabarabara kandi nikindi urabona kujya urabona ino uri kurama uragenda gutya uri kuragenda kuri aha igufata niri hari ini wacu mugabo bobo aba uri kuragenda gutya abari ngaho gufata ariko bizoza ugufata ninde n'umupolisi yikubita mwibarabara cyane abapolisi bahagaze ni kamera yawe nyine iri ku ruhande rwawe ni nka kujya urana ngaho uri kura speedinga like uri muri biravana na school zone urimo dufate nimba iri shuri hari shuri ngaha ugendera kuri ari turabizi ko mazuma ari 30 kuva saa moya gushika saa 3 umva masuru zone ya masuru zone canke mu makarzi kenshi ino ukuntu yabimeze ndibaza niko ariko barabigerageza kubera ino nahone bajya ba tracting uri kara speedinga kiretse ujya muri highway kubera muri highway nashobora kuza waguhagarara imbere nta nico nabonye bashize muri highway ahubwo cyo bashize traffic highway highway irahari rijya barabigenda kuri aeroport bakunda kugishira kuri highway ry'agatumba bakunda kugishira kuri ikindi naco kiri hajya muri quartier asiatique kuri kuramanuka hajya niho ba speedinga cyane ikindi naco kiri mu ngagara hajya kujya bucomera ndahabona ya ugira ushikire kuba clarisse n'ikindi kiri nabonye icyo bitatu kubera hajya kenshi ndaza ngo bishize hariya mbone sinzi ko kugifya turi conzi cyo cy'umupolisi araguhagarika arabona vitesse kuragira akacaguhagarika ndafise ikibazo anye ndibazo urubona hariyo ibimashine usanga biri mu karti ndani kibaca kwafishirizira metero kuragenda kenshi yo winjiye mu mazone y'abana y'amashuri ariko ndafise ikibazo aho nimba yuko hashaka kwa umupolisi ashaka kukurenganya kukurenganya hari possibility nyinshi kuko wewe umwanya ari kuri speedinga ntiwabimenye uri kuri arenze ibirometero rese mediri umuntu ashaka gukoresha amaso umupesa ashaka gukoresha amaso ati agarugo mu cyangwa akabona uri mwive witi gasanga ni mu rupeti rugaye rumeze neza uko uragenda gwarenga ntitwanarengeje na speed aho nyine umupesa arohagaritse ati wewe warengeje ati tubizi gute warengeje menya gusa ko warengeje basi kandi kugira abantu babibona ko ari kuriruka ariko ikiri nacyo ndibaza uriko ura drivinga abona muri cycle y'imodoka ibirometero kugera kuri 10 20 turongo hagati so wewe nimva wategera 30 ukabona urushinge rwa rwamaze uja kuri 40 ndasi wamaze guspeedinga warengeje nimba rutari hagati between ya 40 na 30 so wamaze kurenza so nawe nimba afise ya cyuma gifata speed of course araguhagarika
araguhagarika canke naho nimba ashaka kubona uri mu modoka turi kuramwe inzoga of course atagwa naho uta speedinzi araguhagarika aho murabizi yuko inzoga ariko rovora telefone hari genda afise impamvu antukanje ibintu turabishima vraiment urabona niterambere ofite riko iterambere kandi ego ikintu cyose intango kiba kigoye mugabo je ndizeye yuko mu minsi imbere tugenda hese imbere bazoba bamaze kubimetriza ingene bikora kandi bizogenda neza abantu bazubaha amategeko kuko nibamara kukubita itiki kabiri gatatu ivyo wahora ukora ari ukuvugira ku telefone uzobiheba ari ukunywa izo nzoga canke kwiruka byose uzobiheba urabiheba ariko ico ntaramenya nka kujya kwino baguhitike ukazorisanga muri bigagusanga muhira canke hariya naho ucurihira aho oya hariya baraguha igitasi mengo ugaca ugenda kuriha mu ni byiza ucugiye mfate bakwaka kati tuba nigeze kumpagarika umunsi umwe nari mvuye ruguru bakwaka amadokima yawe mu bisanzwe ukaza kuyarondera bakwaka carte rose ugaca bakwaka na permis yawe ugaca bakwaka na dokima z'umuduga ico baguze oya no bakwaka carte rose na permis yawe ucugi bashaka nico gitasi ucugenda rero muri PCR ucunyarutse rero bakunzi bimuhira media je ndabona yuko bwije burije kabisa 10 naguhaye yaheze tumevuga tunapiga blind kumbuye tumevuga tunapiga blind unatambia vitu vya Androsi vitu vya Androlo vraiment madame Claudine wakoze cyane kuduha inkuru ndibaza yuko n'abakunzi bimuhira media bumvise amakuru y'Uburundi ukuntu bimeze neza iterambere ukuntu ryaje n'ukuntu ama plage yacu ukuntu ameze neza ubu yasigaye atagase madame Godine baramuzaniye umukeko hari amakaraoke henshi amakaraoke waragiye muri Peace and Love hariya kuri Muzanzi nagiye Peace and Love kuravugiriza kuri Zanzi mesiga muziki pia wa vishu kwa turirimbo twakera yego sha kandi twibutse ukiri inkumi ni wari musiri hashaka ahubwo nk'umunsi nasubiye mu Burundi nzagenda ntwaye kamera kugira ngo ibintu byose nzongiye kuba aho ni hepfo ya ni novuga ko ariko teki gobe ariko sinzi ko muzi uvuye kuri ijya université de Lac ijya uvuye za local group amahoka hepfo yaho hariyo hano yita ku badumo barakubita karaoke kuva jeudi gushika dimanche ari muziki gusa umuziki ushaka umuziki umeze neza ndane akibazo ngaha wagiye muri karaoke kangahe umaze kuja muri karaoke ngaha muri Canada kangahe aha karaoke zaho byumva ni byandi usanga umuntu akunda iby'iwacu hariya ariko ndikuri imvumvuri ibivumvuri vya Canada umuye mu bisa yari kariyubura naburyo umuntu abarundi bacavuga ati aba diaspora jigihe nataha sindiko ndabahenda nabwiye batuvukana please nimumbwire ibintu by'ibibazo nimumbwire ikintu na kimwe mubonye ndiko ndasara mu nyakiro uko nyene mubonye ndiye isahani naho yobigugwa 500,000 nimuvuga tujya mu yasaze ko nona amahera habari impamvu tuba bakunze bayimira media tuba turaruhuka nk'ubu Claudine Shavura yamwishagira asubire mu buzima bwa misi yose n'imikeke bye bye imicopo bye bye reka duhe kibasezere mu media n'ukuri inkuru za madame Claudine ntitwozihetse aduhaye inyota yo gusubira imuhira ndabakumbuje ni inyota je numva umengo inyota riraduze rigeze ngahanye rero bakunze bimuhira media reka dushoboye kubasezera nkuko mwabibonye twanateye umuvumburo ariko tukaba twashoboye kuronka n'undi muntu wacu yaciye aza aradushikiramwo akaba ari we Bienfait baramubonye neza ku kiganiro cahera yakoranye na madame Joseline bari bagiye muri test Edmonton ujya musi narawurasesha nashaka kujya zigafungurwa ndakurahiye twaraziriye twatashe ziravunanye madame Jo twaraziriye twagikuta indya zose none bakubwiye ngo test zo muri Japan Chine abaratino Amerika du Nord Sud Jamaica Burundi peut-être yitwa nde ujya wando
wandoro mu bashinwa c'est normal nahora nkunda kugeza abashinwa nkavuga ese iyi ni inzoka n'inyama n'abakirwa ntabwo kimbabaza bagenda kukubwira ngiki nyama rero urayitsa ati ngo yarimba urakubita atangura kwiyumvira yambwa yo mu buyenzi sezera media turabashimiye cyane mwande mu supportinga uko mwamubikora kandi mutubabare twedore tubahiganira none aba bayitubere babiri bataboneka no tubagira ifo ko babitahura ubuzima bwo ngaha nuko munaguma yagiye gukora bicaye bikibazo kugeza nandi kuboneka Madame Claudine merci beaucoup n'undi munsi tukwituye uzuduhakanya kwera ntituraheza dufite ibibazo byinshi naje nari mfite ibibazo nuko gusa nacerewe gato bivaye n'ubuzima bwa misi yose ariko gusa ubundi munsi twakora dufite utubazo twinshi tw'amaziko nagomba kubaza ariko uratubika nzotwishyura ndatubize umunsi umwe nzagukomishwashwa utunyishurire unyishure n'abakunzi bahe muhira media hama cyazugire umunsi mwiza turagushimiye cyane murakoze cyane nanjye ndabashimiye cyane n'undi munsi nimwa bamufise ibindi bibazo karibu ndahari nzobyishura yatuziye ko nka dictionnaire nukuza ibintu byose adutera inkuru gushika kuri Z ariko umukeke wanje ndawukeneye zozumba zingene nagiye mu isite muhira Kamenge kurenda ibyo byose bikene kuzamubaza tuzogaruke tugira ikiganiro cya kabiri kugaruka kuri Party 2 tuzogaruka Claudine nitwahejeje ku bantu bakeneye Party 2 ya kino kiganiro irabandanya bakunzi mwandike muri commentaire tubahereze inkuru zuno muntu wacu yashetse mu murashaka kumwita mu diaspora ko ndaza abantu abarundi biwacu murakunda kumwita diaspora ariko murashaka kumwita diaspora muri commentaire nta kibazo ariko numusange inbox mwandike diaspora arabica twe turemera akazina ka diaspora kubera nibyo dukeneye kuguma tubahereza kugira mumenye bishasha rero ndababwiye ati bye twari kumwe na Madame Jo mwari kumwe na Kibo be na Bienfait n'umushitsi wacu hano Madame Claudine rero turabasezeye mugire umunsi mwiza murakoze yeah